Bakunzi ba Mijo Talent TV nza ko mwajyaho n'ibiganiro by'iwacu turi mu birori novuga ko ari birori byo kwibuka umuhisi wacu Canco Amisi umulegend mu baririmbyi bo ngaha mu Burundi wacu umuntu azwi cyane yanditse amateka aya nariya turi kumwe indirimbo ndazi murayizi muraza gufasha kuyiririmba sivyo Ika mukobwa kugenda jana Nikiga mwana wa mama Kumona maso yabaye umunani Nikiga mwana wa mama Owiturikira umwana w'ikuzi Atagiriyaja Amosozi yawe yirirwa aratema amazi amubaraza Kera washogomanga nk'abandi Kera wahora usimine nk'abandi Kera mukobwa icababasha umutima Waziziki mukobwa mbwira se mwana wa mama Diski ça va bimeze neza twagiriye ubuntu rero bwo kwakira umwe mu bafasha biwe amateka ni menshi cyane reka ndamuhe kaze kuri mikro zacu n'amahoro mama n'amahoro mumeze neza rega turashima Imana ku bantu batuba bakuza akazina kanyu nshaka kubidondora nitwa Ana yego Anande Ana ndi kumana Ana benshi muri site banyita mama Asna Ana umufasha wa Canco Amisi Canco Amisi wewe nka wewe twe tumuzi nk'umuririmbyi nka wewe umufata nkande ushaka kumutubwira ko yatwe tuzi igice kuri we ariko wewe urazi byinshi kuri we umuvuga gute nkuko babivuze hajya yari umuntu avuga make cyane yari umuntu avuga make cyane yitonda yarafise n'ubwenge bwinshi cyane gose yego cyane gose urumva urazi n'ingere yaririmba neza yakompoza neza cyane yego mwamenyanye uzi ko ari umuririmbyi canke wabidekuvye abe kugera bivuze hajya n'ukuri Bakunzi ba Mijo Talent TV nza ko mwajyaho n'ibiganiro by'iwacu turi mu birori novuga ko ari birori byo kwibuka umuhisi wacu Canco Amisi umulegend mu baririmbyi bo ngaha mu Burundi wacu umuntu azwi cyane yanditse amateka aya nariya turi kumwe indirimbo ndazi murayizi muraza gufasha kuyiririmba sivyo Ika mukobwa kugenda jana Nikiga mwana wa mama Kumona maso yabaye umunani Nikiga mwana wa mama Owiturikira umwana w'ikuzi Atagiriyaja Amosozi yawe yirirwa aratema amazi amubaraza Kera washogomanga nk'abandi Kera wahora usimine nk'abandi Kera mukobwa icababasha umutima Waziziki mukobwa mbwira se mwana wa mama Diski ça va bimeze neza
twagiriye ubuntu rero bwo kwakira umwe mu bafasha biwe. Amateka ni menshi cyane, reka ndamuhe ikaze kuri mikoro zacu. N'amahoro mama? N'amahoro. Mumeze neza? Yego turashima Imana. Ku bantu batuba bakuza akazina kanyu nshaka kubidondora? Nitwa Ana. Yego. Ana nde? Ana Ndikumana Ana. Benshi muri site banyita Mama Asna. Mama Asna, Ana umufasha wa Canco Amisi. Canco Amisi wewe nka wewe twe tumuzi nk'umuririmbyi, nka wewe umufata nkande, ushaka kumutubwira ko twe tuzi igice kuri we, ariko wewe urazi byinshi kuri we, umuvuga gute? Nkuko babivuze hajya, yari umuntu avuga make cyane, yari umuntu avuga make cyane, yitonda, yarafise n'ubwenge bwinshi cyane gose. Yego cyane gose. Urumva urazi n'ingere yaririmba neza, yakompoza neza cyane. Yego. Mwamenyanye uzi ko ari umuririmbyi canke wabidekuvye abe? Kugera bivuze hajya nukuri. Mbere kwanza kera twenteresa n'imiziki y'ikirundi. Je nakunda imiziki y'abanyarwanda. Hanyuma umunyarwanda kandi. Oya. Ino twakunda imiziki y'abayimpara n'ibiki nivyo byari bigize biharawe cyane. Hanyuma nari mfise abagenzi b'abanyarwanda, hanyuma barambwira ngo bo mu Rwanda kubera iki mukunda imiziki yino kandi batazi kuririmba, batazi no gucuranga. Mu Burundi bo bafise imiziki myiza, ntangura rero kucanda vyishiramo kumviriza tira attention, kumviriza imiziki y'ikirundi. Hanyuma cyangwa se nari ndamuzi, urumva kumbe twarabana hafi, yari mubanye hari atamuzi. Wari uzi indirimbo ziwe ariko ntiwari uzi ko ari we yaziririmba? N'indirimbo ziwe sinari ndari. Oya, yari akiri umunyeshuri muri vacances, yaza muri mwene wabo hajya mu mubanye wacu. Hanyuma umunsi wa mbere arenganya ntamuzi, nari kumwe n'umusengezara wanje azi ibintu by'amastile y'amasape w'umuhungu. Acavuga urabona ujya muntu yambaye ipantaro ya marque ya Lois, kuko ni jeans mo Lois. Yari yambaye velour. Velour rero ya Lois. Tuzo turatanga yewe nziza kume irabaho yave twatumenyere jeans. Bas hanyuma uca wumva gatima ya nukuri ko Imana kwanza sinari ndamuzi nuko namba ari umumiziki cyangwa. Hanyuma undi musi iwacu hari abantu ku ruhande badandaza kayoga. Araza hajya tujye twicaye hanze turumviriza imiziki n'abandi bakobwa bimuhira. Hanyuma abona tuyentereza kuri muziki, acaraza turatangura kuvugana muri kundi muziki ibi ni tuvuga imiziki dukunda, ati yo si muziki ntiryoshe, akunda ibintu by'ama country music n'ibiki nibe yaguma tubwira. Muri make mama niwe yagukundishije umuziki w'Uburundi cyane n'imiziki profondement, imiziki myiza. Twe twagira imiziki yemo y'abajene mugabo naciye ninjira mu muziki cyane, muziki douce, muziki country music ya blues, ntangura kuza ndagira yo. Hanyuma turamenyera gutya turakunda. Iyo bintu bicara irafata inzira. Ufise abana bangahe? Nari mfise umwana umwe gusa. Wabuzukuru? Umuzukuru umwe nawe nujya nyene, umwana twavyaranye yafuye ariko aramuvyara uyu mwana. Ariko yavutse arahari? Singuye. Yego arahari. Azovyara benshi beza kandi. Azovyara benshi kandi beza. Mari muhezagira azovyara benshi. Nikihe kintu wovuga kuvyerekeye ibi bintu boganije byo kuza baribuka abarimvyi bacu ba kera, banditse amazina, banditse amateka, ubivuga ko iki canke vyakira ko gute? Ni byiza cyane. Urabona kera naho baririmba abantu benshi babona ko imiziki ataco bivuga, bavuga ngo abanyamuziki ndaco bamaze. Kwaza nuko nyene muri famille yacu twasanze tukunda imiziki, niyo bamwakiriye nta critique yabayemo. Hanyuma rero kubona abantu kuva mu mwaka uheze bashobora gukora kijya kintu bakoze, kwibuka abamiziki ba kera nka Canco n'ukuri, yari muziki rurangiranwa, yaragize ama prix menshi hanze no mu nubona president Bagize yarigize no kugenda mu nama muri France aramutwara.
ibintu nk'ivyo yari umuntu nuko imiziki kera ataco ntiyariha mugabo twarabishimye twarabikunda hanyuma rero nshimiye abantu bazanye ico ciyumviro ni vyiza cyane nk'ibi bice bishira muri ya myaka ya kera orchestre kumwe twaja mu makoncert n'ibiki nostalgie canumva ikintu canyoherwa canumva naguma ndababwira bajya abana bice imyaka 70 ingahe inyuma ni vyiza cyane ni vyiza urabona je sinari kubera nkuze ndakunda imiziki mugabo sinshobora kubakwa kuza kwizana muri karaoke ncangira atari umunsi mukuru bya mare w'imanse niho nyubahuka ibindi ngo bangira ka complexe ndakuze mugabo urabona ko n'ubutamba ko nabikura Chibona ko ndabikunda ndabikunda ni mwira ndataha urabona ko nacintu mpaguruka yego mama turagerageje gusozera turagusavye uducishirize ko akaririmbo kamwe wakunda cyane k'umuhisi wacu Canco Amisi kugira twumve ko n'umugore wiwe cyangwa umufasha wiwe hari akantu yasigaranye ndazi reka ngo yage umuvyeyi we wanyibarutse nguhayagize reka nagushimire cyane mama ko nuduhaye akanya kugira ngo ugire ico uvuze ku muhisi Canco Amisi yego namwe ndabashimiye cyane urabona kandi ni vyiza kubona mwe mukire bato mwiyenteresa n'imiziki ya kera entre message gushura musiki kuda entre nous urabona ko imiziki ya kera isumba yindi itaka riguma handi nyene akajambo bwira abaririmbyi bubu abaririmbyi bubu ndabasaba ko boza imbere yo gukompoza baze bariyumvira urumva bize apana bimwe kuhuruka je numvise abakera bavuga bati arashobora kwiyumvira akajambo kamwe akakabika undi musi kakizana kandi niyo byaca bito nabo baze baritonda mu gukompoza kugira ngo indirimbo zabo zirambe zimara imyaka kandi zitange n'akamaro ku bantu ndabashimiye cyane merci beaucoup mama nibaza nitwaro nk'akanya uzoduha akanya kugira ngo tuyage mu buryo buramvuye yego cyane murakoze cyane merci beaucoup yego namwe yari umufasha wa Canco Amisi reka tubanze tunamutse n'amahoro cyane umeze neza ndameze neza kabisa abantu batamuzi ni Christian Save umuntu yanditse amateka abantu benshi baramuzi ukeneye byinshi kuri we reka uzoja mu ndazomwegera kugira ngo uganire nawe umenye kimwe cyangwa bibiri byubaka Burundi sivyo none papa yego cyane uho biroroshe Kwibuka cyane wagiye rukundo rwacu erega ivugo yakugica wagiye kwibuka cyane wagiye rukundo rwacu twagiriwe amahirwe no kubonana nawe après iki giteramo cabaye cyo kwibuka umuhisi wacu Canco Amisi mbega iki cyumviro cavuye hehe nka mwebwe iki cyumviro cavuye kure gose je Canco Amisi naramubonye imbere ya 1993 naramwumvirije kuva ndi umwana ntacica nk'irungu namvugije ku radio kuva 2003 ntitangura akazi mugabo haraciye nk'imyaka nk'itatu hari abo twaduganye bitwa Femid Dojaba hariho Indundi umwaka uheze tujya kuraba nyina amerewe nabi hanyuma rero haca umwaka uheze rero itariki 6 z'ukwezi kwa kane yarakwije imyaka 25 ashengeye tuvuga ni jibire n'ivyogenda dufatanya na akeza.net turakora documentaire hanyuma itariki 6 tugira nk'ibi mubonye ngaha muri studio ya akeza.net mugabo tuza gusanga muri documentaire batubwiye yuko bajya abavyeyi wabonye atapfu itariki 6 ahubwo yashengeye itariki 3 twari tumaze imyaka 25 turi muri mu kinyoma uno mwaka rero acindwi zibiri wabonye njya muri rimzi yitwa Pisco Rugamba
turabana mu quartier yavuga ati nakuru twagira 25 ngo cyo turindira 30 ans reka rero tugire na 26 tukabona na buryo dufise turavuga mbe dufise iki dusanga dufise ingufu dufise nishaka biswa afise ngaha akorera itwa inbox mbone yakajyo gushimira cyane inbox na Pisco Rugamba n'umugwi we Rukinzo Band nkashimira Miri ya Bujumbura yaturekuriye gwira dushobora karaoke n'umushikiranganje intwaro hagati yashoboye kuturekura kugira dukore karaoke na Kizigenza president w'igihugu cacu yanavuze umunsi umwe ngo mbaye nko muririmbyi ngo avuga ngo umugabo ngo swirirwa yicaye Kizigenza wacu nabavuga ngo twese turi kumwe birashoboka no gukura amaboko mu muzu turakora ati umufuko wose ugire udufaranga urumva umuntu wose ugira icujya urumva rero abo ba security bari ngaho oyi bajya karaoke basaba abagore basaba abana aba serveur basaba abagore bagaburira abana basaba abana urumva aba instrumentiste bavuza umuziki aba chanteur aba DJ bose basaba abagore bakagaburira abana urumva rero karaoke ni garukira kuri bajya mubona kuri scene gusa hanyuma rero bakaguma barepeta kuko utafisa u presenta nu repete iyo urepese rero urashaka guca compose ukaja muri studio ugenda kwempoza umuziki w'u Burundi mu makungu hama tugacinga icu mu makungu urumva rero uretse rero ico cyumviro cyace tugishira mu ngiro havutse n'ibindi vyumviro icyumviro cyo kwibuka abandi baririmbyi batari Canco Amisi matata yashenge itariki 3 z'ukwa mbere member itariki 1 z'ukwezi kwa gatatu imbere yaho sinzi nkayo yari mu kwezi kwa kabiri hanyuma ndirona niyo mwungere Olivier wo muri Étoile du Centre Bernard wo muri Ngunda abantu Nikiza David tariki 17 z'ukwezi ku 11 abo bose ba Kirundo Gerard ba Adolphe nabandi ico ni cyumviro cyawe wumvise ko ari wavuze ati umwaka uza ibitizo davyititse twumvise president wa Mikade Amisi yavuze ngo agiye kubigira umugambi nuko rero niyo matunda avuyemo hari abantu bari bibaza yuko kwinjira ari gutanga amafaranga ariko twatangaye cyane tubonye kwinjira ari for free ico kintu mwacyumvire gute none na Canco Amisi yaririmbiye ubusa umuntu n'indirimo ziwe zivuzwa kwa gusa twe tworisha kubera ikintu umva kuko twa twasatse ahubwo nitwe twisofye kugira utegura ibintu nk'ibi uteza kwisopa akantu wabwira aba baririmbyi bacu aba legend canke aba bariko baravuka nakahe kugira ngo ubavunire akagohe kumbure ejo canke hirya ejo nabo nyene ni yego nagira nabagirira akagohe mu guhamagara umuryango uze mamana ari hajya nabuzukuru nimuze muramutsa abantu nimuze mamana isegonda imwe yego nimuze bambajije akajambo kanyuma nuko uno musi twabaye hamwe nimuze mamana yenda muramutse uyu numuzukuru wa Canco twabaye mu bumwe ingoma mana sawa nawe sawa bakwita gute Marlene uri umuzukuru wa Canco nawe ya nawe bakwita gute Sina nawe uri umuzukuru wa Canco yego urumva yariko mbaza ngo akajambo kanyuma nuko nabaye hamwe n'abavyeyi akaba nabuzukuru n'abana ba Canco Amisi n'umuhezagiro ni biruta vyose nukuvuga la grande famille ya Canco Amisi ngiyi si amaraso gusa ni bose abo mwabonye ngabose twabaye umuryango umwe nukuvuga yuko Canco Amisi nazofa yibagiranwa n'umwakuza sinzi ko muzamuhari muzoza Imana yatugejeje tuzoza ego bye bye nariko ndakubaza mama twaganiriye ndamusaba impanuro yuko yoganiriza canke yobwira urugwaruka rw'ubu ruko rurasohora indirimbo kugira ngo nago nyene rwandika amateka canke rushobore kutazokwibagiranwa mu myaka iza we nawe bivuze kwiza none gasha bakubwiye hora nkima y'umugamba igima bagacura uri naso wanyu hora nzokuja ni wacu n'iryo jambo umwana yiririmbye niyo catwara amaward yose n'uyu kubatamuzi arafunze mbwabo yaje navuga uno munsi aradusengera kugira igihugu cacu cyuzuremwe amahoro
imiryango yacu igume itotahaye n'igihugu cacu gitera imbere. N'uyu n'umufasha wa Canco Amisi kubatamuzi canke kubato babazi yuko mama kundabuka. No, ndakumviriza. Nagira ndiko mvuga amakosa. No, ndakunda kumviriza cyane parce que nishura ico numvirije. Niko ndababwira yuko kubatakuzi uri umufasha wa Canco Amisi. Yego. Akaba yibarutse umusori umwe. No, twabyaye abana babiri, umwe yarapfuye, asa niyo yasigaye. Twari twabyaye wa mbere arapfa, asa niyo yasigaye wenyine. Mukomera amashi amaraso ya Canco Amisi ngaya. Mabona ijisho n'irugwe. Kino mama wakibonye gute cyangwa wacakiriye gute? Non, je na Christian ali amubwiye depuis le matin que il m'a surpris mugabo naryohewe. Yego. Twaryohewe cyane. Umutama wacu nazokwigira yibagiye. Nawe rero wawe ko abana banje batanguye kuririmba Canco. Nawe uzozuheba amakarena uririmbe Canco Amisi. Yego murakoze kumpanura. Aye byose birajana. Yego mbwa ntavyibagire navyo. Tuvyibagire harimo impanuro nyinshi. Yego. Reka tubabwire ngo merci beaucoup kukanya. Pas de quoi. Canco Amisi. Canco Amisi. Turi kumwe. Indirimbo ndazi murayizi muraza gufasha kuyiririmba. Sivyo? Ita mukobwa kugenda jana. Nigiga mwana wa mama. Kumona maso yabaye umunani. Nigiga mwana wa mama. Owikurikira mu mwana w'ikuzi. Atagiriyaja Mamosozi yawe yirirwa aratema amazi amubaraza Dera washogomanga nk'abandi Dera wahora usinyine nk'abandi Ira mukobwa icababasha umutima wawe Wasize iki mukobwa mbwira se mwana wa mama Est-ce que ça va? Bimeze neza? Ibihinga zose zahindiriyuri ikawaringa mukobwa Bonderaba usigaye uri gati kumaka kisenya Wirirwa n'ikuno karara n'imibu kazinurwa n'akari Urere mukobwa ivy'isi niko igenda ashurwa ruma kabisayani Uramenya mukobwa ubuto burahenda Uramenya mukobwa ubuto burahenda cane Zokwama ndakuyanga Ndasangira uburaro ndasangira uramuko Zokwama nguhayagiza Ndasangira uburaro ndasangira ijambo Baragenda ntitutagenzanya Dusenyera nk'umugozi umwe Uri ntore mu ntore Intore y'umutima Uri mwiza mu
muweza mubiba y'umutima. Tubandanya kwakira abakiriko baraza abashitsi, ndabona abashitsi b'iteka bavyagiye mu kino kibanza. Monsieur Shaban Marhaba, you are welcome. Karibu sana. Listen. Thank you. Nasangiru nasangira ingendo twarakundanye tutagenzanya gusenyera ku mugozi umwe uri ntore mu ntore intore y'umutima uri mwiza muweza uhimba y'umutima. Aho turi kumwe tugire gutya Umuhisi Canco Amisi ari inyuma sinabona kanyimbo ambao watu wamependa umepiga ndani. Umvise amashi menshi kwa Ngema akantu mwibukirako cyangwa karirimbo bagize. Canco jewe ico namwibukirako n'umuntu atavuga menshi yaguma hoze mugabo agakora akazi. Donc amashi menshi kwa Ngema abanye twaranabyaranye mugabo nta commentaire parce que ibyabaye hagati yacu c'est confidentiel. Elle a tout de suite tombé amoureuse de Canco Amisi. Amashi menshi kwa mama Ana. Karibu. Ndabara mukicera mahoro
ushaka kubona uruvyaro rwa Canco raba ijisho yo test jewe sanzwe ndi umwana wa Canco Amisi novuga ko sinzi ko noba ndi umuherezi canke abandi kubera umusitari amara umusitari kenshi nawe umenye ivyiwe biba bizitaye mugabo rero jewe nk'abatu abanzi nitwa Ntahe Hasani nkaba ndi umuririmbyi nabo benshi bazaba banzi kubera n'ubuzima tuma duhangarika turabukora twubaho mugabo ikintu gikuru uko tubitwararika umuziki twagerageza kubaho naho nyine tuwitwararika irindi zina ry'itazo ryanjye nitwa TS abasanzwe n'umuririmbyi nawe none twobikora gute kugira ngo n'abandi banikiza David ba Christophe Matata baniyo mwongere indirimbo ni nyinshi jewe rero ndabibona mfise imyaka myinshi hari ivyo indirimbo numvise mfise imyaka 20 nagomba ako kanovera ko twokagumana tugira imana hariho n'amaradiyo atuma ako kanovera tukagumana ariko iminsi mikuru nk'iyi tukaja mu makonseri nk'aya ahari amatara meza nk'aya ahari urwaruka rwiza nk'uko turi ngaha twagomba yuko tubigira kenshi mu mwaka nico gituma rero nagomba gusubira kwemera ngaha no kwemeza serukira Fondation Canco Amisi ariko mvuga nti mu mwaka uza tuzogire byiza kuruta ngaha murakoze mwavyumvise yuko biragoye ibintu twatwimbira muri DSMN nshimire Christian Xavier nshimire abacuraranzi nshimire inbox kuri kino gikorwa mukoze cyo kwibuka umuhisi Canco Amisi ni igikorwa cyiza cyerekana yuko abaririmbyi dutanguye gushyigikirana abaririmbyi dutanguye kwibukana kugira ngo n'abejo n'abahijya y'ejo baba abaririmbyi baba abazokwaruka mu myaka iza bazokwame bibuka yuko hari abaririmbyi bagize icyo bamara mu gihugu mu guterera ibyiyumviro no mu gutanga impanuro ndabashimiye cyane rero